Ikipe ya Atletico Madrid yo mu gihugu cya Espagne imaze gukatisha itike ya 1/8 cy'imikino ya UEFA Champions League saison 2025-2026 ibigezeho nyuma yo gutsinda ikipe ya Club Brugge bayisuzuguye cyane ku giteranyo cy'ibitego 7-4 ni nyuma y'uko uyu munsi birangiye bayitsinze ibitego 4-1 ni ibitego byatsinzwe na Alexander Sørloth umaze no gucaho agahigo ko kuba ari umukinnyi wa mbere utsindiye ikipe ya Atletico Madrid hat-trick mu mikino ya knockout mikino ya UEFA Champions League mu gihe ikindi gitego cyatsinzwe na Johnny Cardozo. Ikipe ya Atletico Madrid rero akaba izahura n'ikipe hagati y'ikipe ya Liverpool ndetse n'ikipe ya Tottenham Hotspur mu mikino ya 1/8. Ndakwibutsa ko ubu ngubu bari basoje imikino ya knockout. Nitwa Pasi Govinda kanda follow. Rutahizamu w'umunyanoruveje akomeje kwandika amateka mu ikipe ya Atletico de Madrid. Rutahizamu Alexander Sørloth ni umukinnyi w'umunyanoruveje imyaka migera kuri 30 kubera yuko muri iyi kipe ya Atletico Madrid yahageze muri saison 2024-2025 akaba amaze kwatsindira ibitego bigera kuri 36 mu mikino igera kuri 89 amaze kubakinira. Uyu rutahizamu waje anyuze mu makipe atandukanye arimo Villarreal, Real Sociedad, Leipzig, ikipe ya Real Sociedad mbere, ikipe ya Leipzig nanone Trabzonspor, Genk, Crystal Palace, Midland, Groningen, Bodo Glimt ndetse na Rosenborg. Rutahizamu amaze gutsinda hat-trick mu mukino bakinaga muri ikipe ya Club Brugge ibitego 4-1 mu mikino y'amajonjora playoffs za 1/8 muri UEFA Champions League. Bakaba banayisezereye ku giteranyo cy'ibitego bigera kuri 7-4 nyuma y'uko umukino ubanza barangiye ari ibitego 3-3 uyu mukino bakaba bayitsinze ibitego bigera kuri 4-1. Rutahizamu yifujwe n'amakipe atandukanye arimo FC Barcelona, amakipe arimo Liverpool, Chelsea ndetse n'ikipe ya Bayern Munich. Gusa ikipe ya Atletico Madrid ikomeza kugenda imwimana. Ese wowe mu rutahizamu wari usanzwe umuzi cyangwa nawe umubonye kubera ko yatsinze hat-trick? Tugende tuganira muri comment. Nitwa Pasi Govinda, angane ukwande kuri follow kugira ngo tujye tugenda tuganira no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Ademola Lookman umusore w'umunyanigeria ni umwe mu banyafurika baryohewe no kuba bari mu gihugu cya Espagne. Uyu mukinnyi mu mikino iheruka amaze kugira uruhare mu bitego 7 kuva yakwerekeza mu ikipe ya Atletico Madrid muri kwezi kwa mbere aturutse mu ikipe ya Atalanta mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ademola Lookman yatsinze igitego ndetse atanga na assist ku mukino bakinaga n'ikipe ya Real Betis ndetse match ya Copa del Rey ndetse na match ya Champions yakurikiyeho ubwo ntiyagira igitego cyangwa assist atanga. Gusa match yakurikiyeho bakina na Barcelona bayitsinda ibitego 4-1 murabyibuka. Ikipe ya Atletico Madrid uyu musore yatsinze igitego ndetse anatanga assist. Bakina na Rayo Vallecano mu mikino ya La Liga ntago yatsinze, gusa Club Brugge ku mukino ubanza yatsinze igitego ndetse atsinda igitego muri weekend ubwo bakinaga n'ikipe ya Espanyol muri La Liga, ndetse ku mukino bakinaga n'ikipe ya Club Brugge atanze assist ubwo yari amaze gusimbura. Uyu musore kuva yakwerekeza mu ikipe ya Atletico Madrid muri uku kwezi kwa mbere mu mikino 7 amaze kugaragara mu ikipe ndetse no mu mwambaro w'ikipe ya Atletico Madrid amaze kugira uruhare rw'ibitego bigera kuri 7. Ademola Lookman ese mwebwe muramwemera cyangwa? Bodo Glimt ikipe yo mu gihugu cya Norvege, ikipe ituruka mu gace gatuwe n'ibihumbi 40 gusa by'abaturage, ikoze amateka yo gukuramo ikipe ya Inter de Milan, ikipe iherukaga kuri finali ya UEFA Champions League muri edisiyo iheruka, yikuyemo itabashije kugera mu mikino ya 1/8. Bite rero ikipe ya Bodo Glimt itsinze ikipe ya Inter de Milan ibitego 2-1 kuri match yaberaga San Siro. Ni match yakurikiraga yari yayitsindiye ibitego 3-1
bakiniye mu rugo kibuga cyabo mu gihugu cya Norvege. Ikipe ya Bodo Glimt ndakubwira yuko yabashije gutsinda ikipe ya Manchester City ibitego 3-1 muri mu rugo hariya n'ubundi mu mikino ya League phase, ndetse babasha no gutsinda ikipe ya Atletico Madrid ibitego 2-1 byanabahesheje kugera mu mikino ya playoffs y'imikino ya UEFA Champions League 2025-2026. Bakatishije itike rero nyuma yo gutsinda ikipe ya Inter de Milan ibitego 2-1 mu mukino utari woroshye kuko ibitego byombi uko ari 3 byagiyemo mu gice cya kabiri. Bodo Glimt izahura n'ikipe hagati ya Manchester City ndetse n'ikipe ya Sporting Club de Portugal mu gihugu cya Portugal mu mikino ya 1/8. Bodo Glimt yanditse amateka cyane ndetse benshi batwabaye abafana bayo. Sengeye ko nabayikunze nawe wayikunze tuganire. Bodo Glimt n'ubu ndacyayigarukaho kuko niyo nkuru ihari muri iri joro ryo kuri uyu wa kabiri kira ku wa gatatu. Bodo Glimt isezerera Inter de Milan mu mikino ya playoffs yo kugera mu mikino ya 1/8 cya UEFA Champions League, mu gihe Inter de Milan yari yabaye umufinaliste w'umwaka ushize Lukaku yatsinzwe ibitego 5-0 n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Bodo Glimt ikipe iheruka gukina shampiyona ku itariki 30 z'ukwezi kwa 11 kuko shampiyona mu gihugu cya Norvege iwabo yarahagaze kubera ko bari muri winter. Iyi stade yabo y'ibihumbi 8 n'abafana bagera kuri 312, ikipe imaze kwandika amateka cyane yo kuba ari ikipe ya kabiri igeze hejuru yo muri 1/8 kuzamura mu makipe akomoka mu gihugu cya Norvege. Bodo Glimt ikipe izahura ikipe imwe hagati ya Manchester City ndetse n'ikipe ya Sporting nkuko nari nabigarutseho muri video yabanje. Bodo Glimt icyo nakubwira nanone nuko yanditse amateka yo gutsinda amakipe agiye atandukanye 3 ndetse ikanabona draw y'ingenzi ku makipe akomeye mu bihugu bigiye bitandukanye, kubera yuko yatsinze Manchester City ibitego 3-1, itsinda ikipe ya Inter de Milan 2 ibitego 3-1 ndetse na 2-1 yitsinze muri iri joro. Ndetse ndakwibutsa ko ikipe yanatsinze ikipe ya Atletico Madrid ibitego 2-1 ndetse yananganyije n'ikipe ya Borussia Dortmund mu gihugu cya Budage, anganyije na Dortmund mu gihugu cy'Ubudage. Bodo Glimt yerekeje mu mikino ya 1/8 Inter de Milan ya Chivu ndetse n'abandi irasigaye. Ikipe ya Newcastle United yo mu gihugu cy'Ubwongereza ifashije Premier League kwandika amateka kubera ko kugeza kuri ubu ngubu amakipe yose uko ari 6 yitabiriye imikino ya UEFA Champions League akomoka mu gihugu cy'Ubwongereza yose yageje mu mikino ya 1/8. Yabigezeho nyuma yo gutsinda ikipe ya Karabag ibitego 3-2 bisanga ibitego 6-1 bari bayitsindiye mu gihugu cya Azerbaijan, birangira bayisezereye ku giteranyo cy'ibitego 9-3. Iyi kipe ya Newcastle yanyuze n'ubundi mu nzira ya playoffs nyuma y'uko itari yitwaye neza mu mikino ya League phase, kubera ko muribuka ko match ya nyuma bayinganyije ikipe ya Paris Saint-Germain. Andi makipe y'ubundi yo mu gihugu cy'Ubwongereza yakomeje mu mikino ya 1/8 bitarindiriye ko babanza kugera muri playoffs, harimo ikipe ya Liverpool, ikipe ya Chelsea, ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Manchester City. Ubwo ni ikipe ya Newcastle ngo tutibagiwe n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Ikipe ya Newcastle igeze mu kira 1/8 ariko isebeje ikipe ya Karabag mu gihugu cya Azerbaijan kuko ibitego 9 byari byinshi byamune nitwa Pasi Govinda.